Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, mwebwe twama tubana mu biganiro bitandukanye dusanzwe tubashikiriza ngaha nyene kuri Ntamvura Idahita TV. Jewe Janvier Maniramu nariyo nongeye kugaruka muri kino kiganiro cacu ngo turabire hamwe amajambo yavuzwe n'uwitwa Napoleon Hill. Uwo Napoleon Hill yavuze amajambo nagomba ko dusoma ngo tuyarabe tuyakuremwo icigwa muri rwa rukurikirane rwa vya biganiro twababwira yuko burya umugani ugana kariho inkuru zavuzwe canke amajambo yavuzwe n'abakurambere n'inararibonye nayo afise ico ashobora kutwigisha n'ico ashobora kuduhanura hanyuma tukayigira ko akadufasha kugira ahantu tuvuye tukagira n'ahandi dushitse. Uyu rero Napoleon Hill yavuze ngo celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie et non sur ce qu'il ne veut pas. Dusubiremwo, celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie et non sur ce qu'il ne veut pas. N'amajambo tuyavuze mu Kirundi kumbure avuga ngo umuntu ashobora gushika kw'iterambere, umuntu ashobora kuroranirwa mu buzima, umuntu ashobora kubikora bigacamwo bikagenda neza, ni umuntu novuga ngo ashira umutima wiwe wose ku byo yiteze mu buzima, ku ntumbero y'ubuzima bwiwe, kuco yiteze gushikako, kuri résultat, kuri objectif à atteindre, kuri vya bindi yipfuza gushikako mu buzima, kuri vya bindi yipfuza kuronka mu buzima. Umuntu ashobora gutera imbere mu buzima, umuntu ashobora kubikora bigakunda, umuntu ashobora kubikora bigacamwo, ni umuntu ahereza ubwenge bwiwe n'ivyiyumviro vyiwe n'umutima wiwe wose kuri vya bindi ashaka gushikako, kuri vya bindi yiteze ko ubuzima buzomuronsa, buzomushitsako. Ngo ariko si umuntu ngo ahereza umwanya wiwe, ivyiyumviro vyiwe, ubwenge bwiwe n'umutima wiwe wose kuvyo adashaka. Mu yandi majambo, hariho ivyo umuntu yipfuza kuronka mu buzima, kandi hariho n'ivyo umuntu adashaka yuko vyomubako mu buzima. Hanyuma rero iyi migwi ibiri ya bino bintu iri ngaho imbere y'umuntu, vya bindi twebwe twese twipfuza gushikako mu buzima, hanyuma na vya bindi utagomba yuko vyokubako mu buzima, bigaca biba ngaho. Hanyuma rero ngaha uyu Napoleon yavuze ngo celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie. Umuntu ashobora kugira ikintu kizima ashitseko, umuntu ashobora gutera imbere, umuntu ashobora kubikora bigakunda, umuntu ashobora kuroranirwa mu vyo ariko arakora, ni umuntu umwanya wiwe awuhereza ku vyo yiteze ko ubuzima bumuronsa, ku vyo yiteze gushikako mu buzima, ku vyo yipfuza ko ubuzima bumuha. Kuko hariho ivyo twipfuza ko ubuzima buturonsa, hariho n'ibyo tutagomba yuko vyotubako n'umunsi wa rimwe, hariho ibyo tutipfuza yuko vyokwigera bitubako habanamba na gatoya, ahubwo n'igihe wabirose vyakubayeko wumva ko uba urose nabi mu buzima. Umuntu rero ngo ashobora kuroranirwa, umuntu bishobora gukunda, umuntu bishobora gucamwo, umuntu ashobora kugira amahirwe yo gushika ku byo yipfuza mu buzima, ni umuntu aha umwanya n'agaciro kandi ahereza ubwenge bwiwe n'umutima wiwe akawushira kuri vya bindi yipfuza. Vya bindi atipfuza mu yandi majambo
akabifata nk'ibitariho, ntabite ku mwanya, ntibimutakarize umwanya, ntibimusamaze. Kuko ngaho yaciye avuga ngo si umuntu yitaho yitwararika canke ahereza umutima wiwe kuri bya bindi atagomba. Ibi rero bigomba kuvuga iki rero? Bigomba kuvuga ngo birashoboka yuko umuntu abaho azi ibyo yipfuza, hanyuma mugabo ugasanga uyu muntu umwanya munini amara awumara muri bya bindi bibi, mayesheki, rwa ruhombo. Iwe ntiyomara umwanya w'iminota 5 atavuze ku bitagenda neza. Ibitagenda neza nibyo bimutwara umwanya munini, ibitagenda neza nibyo bimupreokipa, ibidacamwo nibyo yumva akwiye kuganirira abantu, kandi ibitagenda neza nibyo amara umwanya muremure ariko ariyumvirako. Uyu muntu rero naho yipfuza kuroranirwa mu buzima, naho yipfuza gutera imbere, ariko ntibizigera bikunda ko atera imbere mu gihe yishinga ibitagenda neza gusa. Kuko ibitagenda neza mu yandi majambo ni uyu mugwi wa vya bindi atipfuza ko bimubako, ni vya bindi atipfuza mu buzima, ni vya bindi adashaka. None ko atabishaka ariko akaba ari byo yamiza mu kanwa, akaba ari cyo kiyago ayaga mwirigara, akaba ari byo yirirwa aracatinga abwira n'abagenzi biwe, akaba ari byo bimutwara umwanya wose, azoguma muri ibyo. Kuko umwanya wo kwiyumvira ibyo tumatera imbere, umwanya wo gukenyura imikenyuro yokoresha mu gusatira ngo bicemwo, uyo mwanya wose yawumariye muri bya bindi adashaka ko ubuzima bumuronsa. Napoleon Hill rero yavuze ngo celui qui réussit se concentre sur ce qu'il attend de la vie et non sur ce qu'il ne veut pas. Umuntu ashobora kuroranirwa mu buzima, ashobora kudandaza bigakunda, ashobora kwiga bigakunda, ni umuntu ahereza umutima wiwe, ashira umutima wiwe wose kubyo yipfuza gushikako, kubyo yipfuza kuronka, kubyo ariko ararondera. Uyo muntu wenyene niwe bishobora gukunda, ariko mugabo abandi wapi? Kubera yuko umwanya muniniya wo kubakwamwo ibyo mufasha gusatira ngo bikunde, uwo mwanya wose awumarira muri vya bindi adashaka. None ko utabishaka bigutesha umwanya kubera iki? Byabaye, ahubwo kuramwe icigwa. Twabonye ko Nelson Mandela mu kiganiro cyarenganye ejo hahise, twabonye yavuze ngo jewe mu byo ncamwo byose sinigera ntsindwa, ahubwo ngo ndatsinda, natsinze naho nkakuramwe icigwa mu byananiye. Ariko mugabo simba nsinzo kubera yuko mba nciye nigiramwo ubundi buhinga n'indi mikenyuro mishasha imfasha gukenyura ejo haza. None rero bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, aya niyo majambo agize ikiganiro cyacu cuno munsi. Tubonye Napoleon Hill yavuze yuko umuntu wese ashobora kuroranirwa ari umuntu ashira cyane umutima wiwe n'umwanya wiwe n'ibyo afise byose ku migambi y'ibyo yipfuza ko ubuzima bumuronsa, ku vyiza ubuzima abwiteze ko, ariko atari umuntu yishinga gutakaza umwanya muri bya bindi bitagenda neza, ngo hariya biracika, hariya wapi, igitoro cabuze, inzara, iki. Hanyuma ugaca usanga yego ni by'ukuri ibyo byose byabuze, mugabo ugasanga uyu muntu mbega nta kindi kintu na kimwe yogerageza kuvuga ati none ko cabuze, mbega hari ukundi kuntu nohindura, hari ikindi kintu nokora, mbega ko byansaha, hari ikindi kintu nokora kugira ngo hano mbandanye bikunde, canke naho ko bidakunda ngaha mpindura iki. Nukuvuga bya bindi bitagenda neza ngo abikenyuremwo, arabe ingene yobikuramo ikindi kintu cotuma
bigira ntibikunda. Rero no kuvuga yuko biba bisaba yuko umuntu acarata araba ati none ni koko ntibigenda neza, ariko mugabo none nokora iki, mbega nce ncika inkokora biraheze nyene ubwanje buraheze. Umuntu akwiye kugira novuga ngo akwiye gupfa samba agerageza uburyo bwose mpaka gushika ku ntuzeye kwigerejyanye. None rero n'aya majambo munyemerere tugarukirize ngaha, tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Nizere ko ngaha hantu muhakuye impanuro, mumvise yuko mukwiye gushira umutima wanyu wose kuvyo mwipfuza gushikako, mukawukura kuri vya bindi bitariko biragenda neza, ahubwo bitariko biragenda neza mu bikuremwo icigwa, ariko mugabo umwanya munini ya mumare mugira ntemushira umutima kuvyo mwipfuza gushikako. Tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Ni Agahwane.